n'urukundo bita eros canke eros. Uru rukundo rugomba gusa gato na philos canke na phileo, mugabo rero atandukanye. Philos phileo ihagariye kuvuga ku ma valeur, mugabo eros canke eros ifatiye no vuga ku bintu bigaragara umuntu no vuga afise. Aha rero navuga niho ngomba kuvuga hari ikibazo kigize iki gikomeye. For example tuvuze ku bigaragara n'urukundo ushobora kubona umuntu birakunda gushikira abasore bari mu bihe byo gushaka bazokubakana canke abari no vuga mu kwifuza ko busore ariho nababica amatari cyo kwibakana ugasanga urakunze umukobwa bivanye n'ukuntu muravye Imana ikagira iki ikabirguhishurira. Nico novuga ko urukundo ni iki nihishurirwa. Ngoma nerekane gato ukuntu isi yitiranya iciza ikitiranya niki n'urukundo. Ubwa mbere novuga mu bagira iki canke mu baheburayo ari urukundo rwa mbere novuga bita novuga philos canke benshi bararuzi canke bita phileo. Ni urukundo ruba hagati y'abantu canke ruba hagati y'abagenzi. Tuwari kubona rero atari karasha n'umuriro nibiriko biraba yari kwibaza ko ari grace novuga Imana yamugiye canke grace Imana yamugiriye, ariko ntiyarazi ko ari umuntu batandukanye ariko aragira iki ariko aramusengera. Urukundo bita storge. Storge novuga n'urukundo ruba novuga hagati y'umuryango, relation familiale. For example n'urukundo ruba hagati y'abavyeyi n'abana. N'urukundo ruri natural, n'urukundo ruri naturel. Umva ngo ujya mwana mu muryango baramuciye canke mu muryango bagize iki baramuvumye, bisigura ngo storge bayagize iki yakuweho. Storge nta yabiki hari. Ibiro biruzuye novuga ahantu henshi. Nico gituma rero ibibabaje bikomeye nigihe philos phileo ihuye na eros y'amavaleur agaca ahure no gukunda ibigaragara. Aha kenshi novuga ca forma ikintu biti gisasu. Forma ikintu bita dynamite nivyo biriko biramena ubuzima bw'abantu benshi. Kwizera mu vyizerwa bizima bisigura ngo iyo wikunda rero wisanga uri kuri ijambo ry'Imana, wisanga uri kurasenga, wisanga uje mu makoraniro y'iki yabizera. Hari ibintu rero bituma tudakura mu gakiza canke mu buzima bw'ubukristo kubera tutikunda, kubera tumva ko ibi bintu menga tuko tubikorera Imana. Rero philosa igutwara ahantu wumva ko ivyo ndiko ndakora ndabikora kubera nikunda, ni inyungu yanje si inyungu y'iki y'Imana. Icya kabiri cya gatatu philosa idufasha kuzigama imibiri yacu. Hari ingwara nyinshi ngoma yadise ku bantu bakijijwe cyane cyane abakozi b'Imana cyane cyane b'abanyamuka. Hari ibibazo kenshi tugira kubera tutigeze tumenya gufata neza imibiri yacu, kubera twarizeye twaramenye ko turi mpemu ariko twibagira ko turi mpemu difise imishaka kandi ziba hehe mu mubiri. Ugasanga umuntu arakijijwe imva umenga ntiyogira sport, ugasanga umuntu arakijijwe ntakeneye kugira iki kuruhuka, ugasanga umuntu arakijijwe ntakeneye gufungura neza aguma mu mafungo umwanya wose n'amasaha yo gufungura ntayagishi ntayazi n'ivyo kurya byingira akamaro ntavyo ariko aragira iki arihereza. Ivyo birashobora kugukwegera ingwara uko ingwara Yes bakunzi ba Shine TV, reka ndabaha ikaze nongenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabura no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big ups, ntucike intege. Gucika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma, ugasanga hari ahantu wagize shake canke utashitse kubera gucika intege. Ivyo rero bituma hariho byinshi umuntu atakaza mu buzima. Sometimes harimwo umugisha wawe, harimo n'ibindi bitandukanye. Iyo ukora cyane ugasenga Imana wizera, ibisigaye biragenda neza cyane. Never give up. Ni minyone wanyu, minyone du monde, minyone du ciel, minyone de Shine TV. Twagarutse ubugira kandi muri MANADIZA. Ni ikiganiro mukunda maze kubibona murabikunda cyane, twarabibonye twaracakiriye cyane, murabitse ko ntayikora jenyene. Ndiko ndi kumwe n'umukozi w'Imana nuba kandi namwe nzi ko mwubaha cyane. Ngerageje kuraba mu commentaire n'ivyo mutwandikira turabona ko ari ibintu vyaje mu gihe nyacu. So reka rero dutangure tumuha ikaze nkuko vyama, tumuha amashyi menshi cyane. Karibu. Merci beaucoup, murakoze cyane kunyakira muri kino kiganiro cyacu ca MANADIZA, bisobanura ngo amaso yanje abonye agakiza kuhoraho.
nizera ko abantu bose bakurikirana kino kiganiro amaso yababona agakiza k'Imana mu burere bwose bugize ubuzima bwabo. Nkuko bisanzwe biri twagomba dushima Imana kubera kino kiganiro, kubagiye kumviriza ano majambo, kubagiye kudukurikirana kugira mwe mu Imana akora ibidasanzwe ku buzima bwabo, kuko ijambo ry'Imana rivugutiye kandi rufite ububasha gusumba inkota yose. Ndizera ko ijambo ry'Imana riza kugira ububasha ku buzima bw'umuntu wese azakumviriza. Sinzi ko twosenga. Karibu cyane dusenge. Mwami Yesu turagushima kubwa kino kiganiro, wihesha icubahiro biciye muri kino kiganiro. Reka amaso yacu umutima arushirize kwiheza kubona ubukuru bwawe n'ububasha bwawe. Reka ugutahura ukumenya ivyo ushaka ko tumenya kano kanya ubimurikire mu mpemu zacu. Umuco wawe turasire mu mpande zose, uraba kino kiganiro ave ku rugezo rumwe aje ku rundi mu gutahura. Umukomeze umwubake kandi umwishure isengesho ryiwe ryose ariko arasenga, nkuko ijambo rye rivuga ngo ushoboye gukora cyane ibirenze ivyo twiyumvira n'ivyo twibaza, nkuko ubushobozi bwawe dukorera mu buri. Ni mu izina ryawe gira tuse tuvyizera, amen. Urakoze cyane. Reka uno munsi numva ashaka ko avuga ko dutangura na sujet du jour, tuvuga ku kintu cyo abantu ariko barakira ikiganiro. Hariho abantu benshi bahora bantelefona, ariko imbere yuko ntangura ndazi ko ari abantu kenshi mu mpera mutazaba ikiganiro, ariko twarasize ko inimero munsi z'umukozi w'Imana. Sinzi ko hari abakurondera, ariko twarasize ko munsi kugira ngo igihe cyose uzoba ufise utatahuye uvuga ati nshaka gutahura, mu gutashaka kuvyandika muri commentaire uvyandikire umukozi w'Imana, ndibaza azogusubiza. Ko bigeze ubona bimeze gute wambonye hari? Aho bigeze turashima Imana cyane kubw'ikiganiro. Hari abatwandikira batandukanye batubwira ko inyigisho ziriko zirabafasha. Hari wambwiye ko yaguze carnet yuko tureje dabari karara ikiganiro kandi atazosubira gusiba, ariko arafashwa. Hari abari hanze y'igihugu, Etats-Unis, muri Europe n'ahandi hatandukanye, bariko barafashwa n'ikiganiro. Hariho n'abatwandikira batubwira tubasengere. Ushobora kuba ufise umuntu agwaye, ushobora kuba ugwaye, ushobora kuba ukeneye direction prophétique, kumva ico Imana ivuga muri situation urimwo canke ibiri imbere uko bimeze. Naho nyine novuga urahawe ikaze. Bibiri ivuga ngo Abisirayeli bari bafise umuco wo gusiguza uhoraho, baragenda kuraba ngo abo bita bakamenyi. Bibiri ivuga ngo abavugishwa n'Imana ngo ico gihe babita bakamenyi. Bibiri Gifaransa ivuga ko babita abavoya, abantu babona. Rero Imana yaratugiriye ubuntu, turashobora gufasha abantu no mu vyerekeye kubabwira ico Imana ivuga ku buzima bwabo, ku miryango yabo, ku kazi kabo. Nabo nyine barahawe ikaze. Hari bariko baraturondera tubafashe, kandi intahe ni nyinshi cyane. Hari bariko barakira, urashobora kwibaza ati kuri telefone usengera umuntu agakira. Hari bariko barakira, ariko baragironka ama deliverance bagabohoka. Hari bariko bararonka novuga ama prophecy, kandi Imana ikihesha icubahiro agashika. Ushobora yo kuburi hanze y'igihugu, peu importe aho uri, distance novuga si kibazo, si barrière. Kuwizera vyose bigize iki birashoboka. Numéro ni 61 22 41 21. 61 22 41 21. Wifuza gusengerwa, wifuza direction prophétique canke prophétique novuga one by one, naho nyene urahawe ikaze. Kandi Imana irihesha icubahiro, kuko nidusenga Imana y'abapfuye dusenga Imana y'abazima. Birivuga ngo yitwa ndiho, je suis. Higeze avuga ngo nitwa j'étais canke je serai. Dufise Imana yitwa ndiho. Ego n'abakeneye kuza kwishengero tuba twabipininze bakubana n'Imana. Nawe murahawe ikaze. N'abakomantere ya mbere ego. Tubone ikibanza vyose birimwo. Kandi nizera ko naho urufasha cyane. Ujumba koraniro yacu. Ndafashwa. Jewe ndafashwa. Hari ikintu kimwe numva ashaka kongeraho ku bantu baraba ikiganiro cacu. Bujyanye Imana, je nkunda kuvuga ngo kimwe je mu vyo mfana n'Imana harimo kwizera. Kuko twizera ko Imana ihari, sindayitacinga n'amaboko ngo ndayikoreho ngo mvuge ngo ndakozeho kumana, mugabo ico nzimaze kuyibonera mu vy'inkorera no mu bindi bitandukanye. Rero umuntu nomwisabira gusa wizere. Wizere urakira. Yesu yamabaza ati mbe ukwizera kwawe kungana gute? Ego. Voilà. Hama gakorera mu kwizera kwawe. So wizere cyane, hama dusengere kugira ngo iganiro. Mugume musenga. Voilà.
Yes, no munsi rero kagarutse mwisura nshasha nkuko mubibona twaje kugira ngo tuganire. No munsi ibyo tuganira ko bishobora kuba bidasa n'ibyo twaganiriye ko kuwa kane uheze mugabe ico ducaco byose bigira ikimazi. No munsi rero tugomba kuganira ku rukundo. Urukundo rwitwa amazina atandukanye bivanye n'ubwo ubayemo canke n'ivyo uko ugwitanye, ariko no munsi twibaza ko mu majambo canke mu nyigisho ziyaguye uraza gutahura urukundo niki. Nagize ubwoba umunsi umwe nsomye ijambo ry'Imana rivuga ngo naho wotanga ivyawe vyose bakabigabira boro ngo udafise urukundo ngo ntaco vyomara. Ndavuga ati none umuntu yatanga ivyiwe vyose akabiha boro atagira urukundo komo. Mugabo no muzibaza ko mu majambo yaguye tuza gutahura urukundo. Mbega urukundo ni iki muri rusange? Karibu rero mukomeze kugira ngo udusigire urukundo. Imana ishimwe. Murakoze cyane kunyakira. Ikibazo ciza mumbajije nari maze imisi novuga ndiko ndigako murabona ko nongansaga kane ndi umuntu y'Imana iri kiranyigisha canke iri kiranganiriza ndafata umwanya wo kwandika ivyo Imana iri kiranganiriza kuko Imana yabwira Daniel ngo ivyo ndakweretse uvyandike mu nyuguti zishobora gusomeka. Ngomba kubaganiriza gato uko umwami Imana canke yanyigishije urukundo canke n'amahoshesha atandukanye nagize kuvyerekeye urukundo, kandi ndizera ntakekeranya ko mu kiganiro cuno munsi hariho umuntu aza kuva ku rugezo rumwe aje ku rundi mu gutahura urukundo. Praise the Lord. Icambere urukundo, iyo tuvuze urukundo mu bagiriki canke mu baheburayo ntibumva urukundo gusa. Urukundo bo barudefinisa novuga mu majambo 8 canke mu giheburayo barudefinisa novuga mu majambo 8 naho nyene. Igituma definisa mu majambo 8 ni kugira ngo ntihabeho ukwihenda canke kugongana igihe umuntu akubwiye ngo ndagukunda canke igihe abantu bavuze ngo bagize iki barakundana, kuko bobo ivuze ati ndagukunda aca definisa ubwo rukundo mukundamwo ugwa arigo akaca arutomora. Nkunda urukundo uru. Imana ishimwe. Rero novuga ngerageje kuraba hariho ikibazo dufise novuga mw'ishengero muri societe aho tubaye hatandukanye abantu turitiranya novuga urukundo n'iciza, kuko iciza benshi bacitirira urukundo. Urukundo nabwo bakagwitirira iki iciza. Ni ibintu bibiri novuga bitandukanye. Iyo umuntu novuga ashoboye kugukorera iki canke kiriya ntibisigura automatiquement ko ari urukundo, kuko iciza ni ikintu kiba muri parti y'umushaha, kuko mu mushaha novuga niho habaho ikintu bita iki iciza. Rero isi yaramenye ikintu bita iciza, ariko isi ntirahishurirwa ikintu bita urukundo. Kugira utahure urukundo ni kinyegezwa, kugira utahure urukundo nibanga. Urukundo novuga n'ubuntu girirwa na mpemu w'Imana kiri mu mutima w'Imana, Imana ikagira iki ikabirguhishurira. Nico novuga ko urukundo ni iki nihishurirwa. Ngoma nerekane gato ukuntu isi yitiranya iciza ikitiranya niki n'urukundo. Ubwa mbere novuga mu bagiriki canke mu baheburayo hari urukundo rwa mbere novuga bita novuga philos canke benshi bararuzi canke bita phileo. Ni urukundo ruba hagati y'abantu canke ruba hagati y'abagenzi. Mugabo novuga uru rukundo ruba novuga ndavyaha mu manoti yanje ukuntu nanditse. Icambere ava ko uru rukundo ruba hagati y'abantu canke hagati y'abagenzi. Mugabo ubwo bucuti canke ubwo bugenzi buba bufatiye ku mavaleur mufise. Soit je ndakunda gacerere wowe urakunda gacerere. Soit ndakunda sport yo kwa gatandatu mu gatondo nawe ukagibugiza iki uyikunda iyo sport. Ugasanga ivyo bintu nivyo bitumye twumva ko tukundana. Ivyo bintu bigatuma wumva kumenga twabaye iki inshuti. Canke ugasanga nkunda kuduga umusozi nawe urakunda kuduga iki umusozi. Canke ugasanga nkunda kuja kunyicaye mu gatondo ahantu kanaka nawe niho ugize iki duhuriye. Ugasanga rero havyutse ubugenzi canke havyutse ubucuti. Mugabo ubu bucuti canke ubu bugenzi bufatiye ku mavaleur kanaka mufise. Canke ugasanga umuntu mwabaye inshuti mwabaye agenzi kubera novuga imiryango muvamo amakartier mugize iki muvamo. Ivyo ni ibintu novuga bifatiye novuga ku mavaleur, ni ibintu bifatiye novuga ku mavaleur kanaka ashobora gutuma muhura n'abantu mukumva umenga muri yumvanyemo canke novuga murakundanye. Mugabo rero ikibabaje iva imwe ihindutse hagati ya wewe n'uwo muntu
uru rukundo ruba ruhagaze, kuko uru rukundo ruba rusa nkaho gubakiye hehe ku musenyi. Ni urukundo rutubakiye ku rutare. Bikigura ngo umwe muri mwebwe ntiyaheba kuduga umusozi mugenda muri sport, ubucuti bwanyu buzabugeze iki buhagaze. Umwe muri mwebwe ntiyaheba agacerere, nimba ukunda agacerere hazubaho kutumvikana. Umwe muri mwebwe natasubira kuza kunyera icyayi hahantu bizoba bifuye. Umwe muri mwebwe niyimukira muri iyo quartier akayivamo akaja mu yindi quartier, ubwo rukundo ruzoba rugeze iki ruhagaze. Rero novuga uru rukundo nirwo ruteye ikibazo, ruteye ikibazo novuga mu ma eglise, ruteye ikibazo novuga muri societe, aho usanga abantu tubakundira amavare kanaka ibyo bafise, ugasanga umuntu uriko umukundira ko ari ikintu afise, ico kintu musi azoba atagifise, bisigura ngo uwo muntu ntazoba gifise ikibanza mu mutima wawe. Igore n'urukundo novuga bita novuga philos canke phileo, bica tubibona muri Matthieu chapitre 5 verset 47. Na hano Yesu reka aravuga ngo nimwakunda ababakunda canke mukaramutsa abaramutsa, ntimwumva ko muzoba mubaye nk'abanyamahanga, kuko uru rukundo n'urwa bisi bafise. Isi iraruzi cyane kandi nirwo novuga rutwaye canke rugarije kino gihe. Rero n'urukundo novuga bita philos canke phileo. Hakaba rero urukundo rwa kabiri bita pragma. Urukundo bita navuga pragma ni urukundo ruba hagati y'abantu, niko nanditse ngaha mu manoti. Ni urukundo ruba hagati y'abantu rwubakiye ku nguvu mushira hamwe. For example, mpere kuri Shineway TV. Mbari here kuri bwebwe. Pragma Keyboy. Hariho Keyboy, hariho nabandi bakora muri Shineway TV. Bishigura ngo murashobora gukundana, ariko simvuze ko ari byo biri muri Shineway TV. Na karero ndiko ndagira iki ndatanga. Hari nguvu muri ko murashira hamwe. Ukadusanga abantu muri ko murakundana. Ubucuti bwanyu burakomeye. So tumwe ari karafata video, ubundi ni wa poster, ubundi ni wakora ibi nibi, ugasanga Shineway TV kweli izo nguvu mushira hamwe mwumva menga ubucuti bugize iki burahari. Pragma ni n'ubucuti buba ku bantu bafise association, ugasanga hariho nka association mwijabe, ugasanga muragira amakotisation, muragira ukunuko, mugabo umwe niyava muri association ubucuti buzaba bugize iki buzaba bugiye. Ugasanga n'ubucuti buhari kubera mugira ikirimba hamwe, ugasanga n'ubucuti buhari kubera mwiga hamwe, ugasanga n'ubucuti novuga buhari kubera mukora hamwe. Mugabo rero ikibabaje ubu bucuti umwe agiye kure y'uwundi buba buhagaze. Hariho abantu ugerageje kuraba n'uyu munsi wanarije barabagenzi zitwa ko bari inshuti, mugabo kwera wavuye kwishuri mwigako canka aho mwakorana, ubu bucuti bwanya butabagize iki butakihari. So tugasanga umuntu mwarabagenzi mwanshuti kubera mwasengera muri eglise imwe, atakiri muri no eglise ugasanga ubucuti ntabugize iki ntabo kihari. Nico bita pragma. Umwe agiye kure y'uwundi ubu bucuti buba bugize iki buba buhagaze. Rero nico nkunda kubwira abantu, iyo utandukanye n'umuntu mukava muri association, mukava ahantu mukorera hamwe, mukava muri eglise imwe, mukava muri entreprise imwe, ugasanga muratandukanye birashika. Ivyo ni ibintu birabaho, mugabo ntihabeho ugwanko hagati yanyu. La séparation est biblique mais la division est diabolique. Nico mpora nkunda kuvuga. Ugutandukana n'abantu Bibiri iravyemera, mugabo ukubaho novuga gucanamwe canke amaca kubi division biri diabolique. Kubera na Aburahamu vyarashitse aratandukana nandi na Loti, mugabo nta gwanko gwahabaye. Nikimenyamenya Imana igiye guturira Sodomu na Gomora, Aburahamu niwe yafashe umwanya asengera Loti kandi atabimusavye. Avuga ati Imana none hamwe wosanga yabagororotsi hiwo bireka ivyo bintu. Loti wari kubona rero atari karasha n'umuriro nibiriko biraba, yari kwibaza ko ari grace novuga Imana yamugiye canke grace Imana yamugiriye, ariko ntiyarazi ko ari umuntu batandukanye ariko aragira iki ariko aramusengera. Rero iyo utandukanye n'umuntu wirinde kwicikiraro cabahuza. Mumenye yuko dushobora kuba twatandukanye kubera ibi, mugabo mu buzima turashobora gusubira gukeneranira muri ibi canke iki ibindi. Rero kenshi mu buzima hari igihe tugira ikibazo by'imiryango imwe imwe ko yanka kuguruka ku buzima bwacu, atari kubera Imana yayugaye, ari kubera twafashe nabi abantu twigeze kubana ku mashuri, twigeze kubana ku kazi, twigeze kubana mu mashengero, ugasanga uwo muntu niwe yarafise urufungurizo rwo kugururira. Genda zari umuntu nzi yabuze akazi kubera yigeze novuga gufata nabi umuntu, yigeze kuba ari umukozi wiwe.
mugabe mu kanya gato isanga Imana yamudugije nawe ari ahantu agomba guha akazi abana biwe arakabura. Rero cyo nkora nkunda kubwira abantu ntucete umuntu ntufate umuntu uravye kubukiwe canke kahise kiwe mufate uravye n'amaso yihishurirwa yakazoza. Iyo igisuma kibimenya ku musaraba nicari gucurira Yesu ngo ha 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 basanga uri umwana w'Imana nugira iki ni wikure kuko iyo kigira ubwenge cari gusenga nka kijya kindi cy'ikinyabwenge cavuze ati twebwe turafise ibyo twazize ariko we nta cyaha yari afise ati ni wagera mu bwiza bwawe Yesu uzunyibuke. Yesu aramubwira ngo uyu munsi turabana hehe muri paradizo. Rero Imana iduhe amaso yihishurirwa tumenye no vuga iyo dutandukanye n'abantu kudasiga imbuto y'ugwango kudasiga no vuga dukikiraro caduhuza. Igihe kimwe byayigeze no gushikira Paulo. Paulo igihe kimwe yanka Mariko kubera intege nke yagize iki yari afise bari kumwe migendo givuga butumwa hazi ikintu baja muri iyo ile hari imibu myinshi uramaze kubona ijya mibu ijya imvubu iratobora n'ipantaro ya jeans ya mibu minini iramujya Marika agwara malaria komate biblique niko zivuga acagira iki acaravayo aragira iki asubira iwabo Paulo biramubabaza kubera iki tuvanye nta mutwaro bivuga butumwa afise nta kafise covati kandi prijame ko tuzosubira kugira iki kujana baruna baravuga ati no reka genda mufate nubwo ugize iki umwansi niho Paulo acatandukwa kujana nande na Sira. Mugabo Paulo mu musozera y'umuhamagaro wiwe acandika avuga ngo ndabinginze muzanire Mariko kuko angirira ikimazi nibango ry'ubutumwa bwiza umwe ataramufitiye ikimazi uba mufitiye iki ikimazi bisigura ngo iyo abimenya rero ntiyari kubanza kuvuga nabi ntiyari kubanza kumushira kure. Rero icyatumye Mariko agira ikimazi mwivuga butumwa ni kubera huye n'umuntu witwa Barnaba bamwita enfant de prophétie umwana w'ubuhanuzi yari umuntu abona kure. Nigihe Paulo bamwase wewe yavuze ati nubwo mwamwase ko yari umwicanyi yakoze ibi nibi reka je ngira iki ndamufate kubera igihe yamufata we yarabona igitabo cy'Ikorinto kiriko kirandikwa c'abanyefesi ishengero ry'Igalatiya ry'Abikolosayi yabona ibintu byinshi. Rero igituma kenshi dutandukana n'abantu nabi igituma kenshi tuvanye n'abantu tubiba imbuto y'ugwango ni kubera kenshi tubura amaso yihishurirwa. Rero ndasengera umuntu wese ariko araba kino kiganiro Imana iguhe amaso yihishurirwa Imana iguhe amaso y'ubuvugisho ikwereka abo mukora n'abaribo ikwereke abo muri association muri kumwe abaribo ikwereke abo mukirimba muri kumwe abaribo ku mashuri niki kugira ngo ntubafate uko mushaka nivyashika nimuhuze ku kintu canke ikindi birashika mugabo ntimuze mu bibiki ugwango. Yes sinzi ko nobandanya ndashobora kubandanya sinzi ko muja kuhagaruka yes ariko kamwe mukanusha kubabaza hari ikintu mwavuze je ntatahuye sinzi ko maybe birimo muri ivyo wavuze iciza n'urukundo iciza n'urukundo ndimvira ingene umuntu yogira iciza atagira urukundo ndimvira ingene urukundo umuntu yogira atagira iciza maybe biri mu byo biko masigura ibaza ko aho hantu mutarahagera ngene urukundo umuntu ashobora kurugira ndaza ko washika urashobora kugira iciza no gufisa urukundo naza kuvyerekana ariko ntushobora kugira urukundo ngo uburi iciza iyo ufise urukundo utegereza kugira iki iciza mugabe irashobora kugira iciza ntugira iki urukundo it is possible. So nkavuga twari ku kintu cyita novuga plagma tugiye ku rukundo novuga gwa gatatu n'urukundo bita storage novuga n'urukundo ruba novuga hagati y'umuryango relation familiale for example n'urukundo ruba hagati y'abavyeyi n'abana n'urukundo ruri natural n'urukundo ruri naturel canke hagati y'abavukana ni ikintu novuga uvukana ni ikintu wumva ukurana urumva ukunda mama urumva ukunda papa urumva ukunda abo muvukana mugabo urukundo rero nago nyine storage ntirigumaho rurashobora nago nyine guhungabana canke rukavaho. Aha rero birashobora kuhungabana canke rukavaho bivanye igihe hari amakosa aremereye cyane umwana akoreye abavyeyi cyo ituma hari igihe ora wumva ngo ujya mwana mu muryango baramuciye cyangwa mu muryango bagize iki baramuvumye bisigura ngo storage bayagize iki yakuweho storage nta yabiki hari cyangwa gasanga hariho amakosa abavyeyi bakoreye abantu gasanga hariho mu muryango umuvyeyi abana byanse ko bagira iki baharira
bakanamwihakana tujya si papa cyangwa bakihakana tujya si mama. Uru n'urukundo novuga rushobora guhagarara bivanye n'amakosa aremere ashobora novuga kuba yahabaye. Rero mu Baheburayo iyo bavuze storge novuga kugira ngo bajya abana ngo barakundanye n'umuvyeyi, bajya abana barakundana, bo bavuga storge. Babivuga ko kugira ngo abantu bagumane conscience malgré yuko hari urwo rukundo nubwo ruri naturel, nubwo ari urukundo umuntu avukana rusanzwe, hari igihe rushobora guhungabana kugira ngo bashobore kwiga kumenya ukuntu bagira iki baruvomerera. Aha rero novuga hari urundi rukundo rugira kane tugomba kuraba. Thank you Jesus. Ni urukundo bita eros canke eros. Uru rukundo rugomba gusa gato na philos canke na phileo, mugabo ruri atandukanye. Philos phileo ihagariye kuvuga ku ma valeur, mugabo eros canke eros ifatiye novuga ku bintu bigaragara umuntu novuga afise. Aha rero novuga niho ngomba kuvuga hari ikibazo kigize iki gikomeye. For example tuvuze ku bigaragara, ni urukundo ushobora kubona umuntu birakunda gushikira abasore bari mu bihe byo gushaka bazokubakana cyangwa bari novuga mu kwifuza ko ubusore, ariho n'ababica amatari cyo kwibakana, ugasanga urakunze umukobwa bivanye n'ukuntu muravye, cyata afise inzobe, afise taille imeze ukuntu kanaka, cyangwa ugasanga umukobwa nawe akunda umuhungu yonze cyangwa munini, cyangwa ugasanga akunda umuhungu novuga yakoze umubiri wiwe afise poitrine cyangwa boga, ugasanga ni ibintu bigize iki bigaragara. Urakunze umuntu ukuntu yambara, urakunze umuntu novuga bivanye n'amafaranga agize iki afise, urakunze umuntu bivanye n'ama connection afise, urakunze umuntu bivanye na position afise mu gihugu, urakunze umuntu novuga bivanye n'umuryango avukamwo. Urukundo novuga rero niwo mugera uri kurazunguruka muri kino gihe. Uvuga ngo mu misi iherezo urukundo rwa benshi ruzogira iki ruzotimba, abantu bazokunda bafise, niko birivuga. Kandi novuga hazubaho ukwikunda, kuko iyi novuga eros canke eros apa yuko menga urakunze umuntu aba ari ukwikunda, ntaba ari ukumukunda, kuko wewe uba ugomba kuco wakira kuri uwo muntu, ntuba ugomba ico utanga kuri uwo muntu. Aha rero novuga niho hari problem ikomeye cyane. Ibiro biruzuye novuga ahantu henshi. Nico gituma rero ibibabaje bikomeye ni gihe philos phileo ihuye na eros y'amavaleur agaca hure no gukunda ibigaragara. Aha kenshi novuga ca forma ikintu bita igisasu, forma ikintu bita dynamite, nivyo biriko biramena ubuzima bw'abantu benshi. Aha rero ikibazo ama eglise menshi niho yubakiye, ama relation menshi ntihagize iki yubakiye, ama societe menshi ntihagize iki yubakiye. Nico gituma ubona hakunda kuba ibibazo byinshi, ugasanga ama divorce menshi, ugasanga hariko ama division menshi, ugasanga hari ibintu bitandukanye, kubera kenshi imizi y'urukundo ibishinzwe ahantu hatariho. Ndasengera inshuti yanje yose yo birikira kirana kino kiganiro, Imana ikurinde runo rukundo. Amen. Imana ikurinde ihose. Amen. Imana ikurinde kuko nurukundo ruri terrible. Simvuze yuko udashobora gukunda amavare kanaka, simvuze yuko udashobora gukunda mu buryo bwa ihose novuga bivanye n'ibigaragara, mugabo ivyo bintu birashobora guhinduka. Hariho abantu bagite yes birashobora guhinduka, izo vare zashobora guhinduka, ivyo bintu bigaragara bishobora guhinduka. Hari abantu bahuye ugasanga bakunze umushinga ntahe kubera afise ibintu byinshi nk'akarorero, mugabo mu kanya gato ukazubona bigize iki biragiye. Ugasanga wakunze umuntu kubera afise inzobe, mu kanya gato arahiye. Ugasanga wakunze umuntu kubera ari umuboga, aragwaye avisi cyangwa agwaye yindi ngwara. Eske uzoguma umutwara kwa muganga? Eske uzoguma umusporta ivyo bintu? Ndiwe ndazi umuntu yari yakunze umuntu kubera ivyo bintu, ngo rwera rutaye. Muganda zi nundi mu mama yakunze umuntu kubera yumva hamagara kumukunda, umugabo yari umuboga c'est vrai, mugabo aragira novuga avisi, none akimutwara kwa muganga. Akamuhindurira impuzu, akamwoza, akamuhanagura, kandi ntarenga ibigo. Abucubona yuko malgré yuko bari bakunze ibintu swati bigaragara cyangwa amavare kanaka, siyo bubakiyeko. Bakunze umuntu, kuko ibintu birashobora guhinduka. Amavare y'umuntu arashobora kugira iki guhinduka. Rero iyo hageze guhitamo mwubakana, wirinde ehose kandi wirinde
wirinde novuga na philos canke ari no kugira umuntu ari proche yawe inshuti yawe umugenzi wawe murabizi neza mu Burundi niho havuga ngo haramutsa amaboko angira iki angana hariho abatunzi benshi bakomeretse ku mutima kubera igihe bari batunze cyane bari bafite abagenzi benshi babatunze bimanutse gatoya babantu bakaca bagira iki bagenda bibiri birivuga ngo iyo ubutunzi bubaye bwinshi n'ababurya baba benshi baba umuyodo umutunzi ntarinda kwihamagarira inshuti ziramwirondereza mugara ari ikibazo none zirondeye we ko ziba inshuti nawe canke zirondeye ico zunguka kuri we nico namavuga iyo uri umutunzi iyo abantu bakujeko uzumenye ko n'abantu babiri baza ku buzima bwawe hariho abantu baza nk'abajardinier kukuvomerera hariho n'abantu baza nk'inzuki kugira bakununuze ahantu zose uzobona jardin hari abahinzuki haraho n'abajardini rero novuga niko umutunzi ategerezwa kugira ino conscience abakuramutsa bose abakugendera bose aho musangira bose si bose babazanye n'umutima we kuko mu gihe tugezemwo n'ibintu biba bihari nico gituma novuga rero Imana idufashe iduha abantu badukunda vy'ukuri kandi natwe dukunda abantu vy'iki vy'ukuri kandi nkabavuga ko ico giriye mugenza ico ushaka bakugirira ukigirire mugenzawe nimba ushaka ko Imana ibikurinda bibemo nawe bigirira abandi umuntu abiba nico yimbura nkunda kubwira abantu minyoni iyo ugomba resulta kanaka ku buzima bw'iwawe ntuzurindire ko abandi aribo banza kubikora ku buzima bw'iwawe banza ucike ico kintu nawe ku bandi nawe uzobona abandi babikora kuri wewe biba ukunda abantu baragukunda vraiment wanka abantu usanga abantu bagira ikibakwanga uri umunyarusaku abantu ni ibintu biri naturel isi mpemu ntibayifaking isi mpemu ntibayifaking wobesha abantu ko bakunda muga mu mutima uri umuntu w'umaterialiste abantu barabifeeling abantu baravyumva nabo abantu bazokuza ko azora materialiste biba bisaba ko novuga umuntu rero ico akeneye abanza kukiba Mane dufashe dushobore kubiba yes of course ntidusengere urukundo ahubwo turutange amen praise the Lord amen ndashobora kubandanya biri clear urukundo rwa gatanu ni urukundo bita ludus iyo bavuze rero ludus mu giheburayo cyangwa bavuze ludus novuga mu kigiriki baba bavuze uru rukundo rukunda kuba hagati novuga y'abantu bubakanye ni urukundo no kwita novuga gwa honeymoon canke urukundo g'ukwezi kwa buki aho abantu usanga novuga bakigira mariage ukwezi kwa mbere ni chérie chouchou bikirana utuzina karabo kiroza padi umusarara ni urukundo rukunda kuba novuga mu kwezi kwa mbere ariko bita ukwezi kwiki kwa buki mugabo rero urukundo kenshi ruza rugurugumba ruza menga rurashushe muga uko nyene rushushe rumeze nkujya muri nkunda kwita urubeya urubeya gwa ku mwanya muto kandi no kuzima ruzima umwanya muto rero gadusaga rero inyuma y'uko kwezi ukayoberwa aba niba abantu babwirana bya bintu canke ugasanga inkumu zatanguye ibitutsi byatanguye ugasanga hamaze kwinjira ibibazo rero iyo abantu bagiye novuga kubakana canke mu rugo mpora nkunda kubabwira muri iki gihe ca ludus bakwiye gusenga kugira ngo ibi bihe ntibazo bivemo kuko birakunda ko mwubakanye Imana ishobora kubafasha urukundo rwanyu ntirube umuriro w'urubeya ube umuriro w'umuvumbikano umuriro w'umuvumbikano sinzi ko ico kirundo cyumva nujyame muriro bakoresha ruguru bariko bararima botsamwo ibijumbu ibitoke ibigori igihe novuga bariko bararima bashonje bakacagira bafungura ujya muriro ukuntu umeze nta rube yubona womenga nta n'umuriro giziki uhari ariko uhakandagiye ucushe canke ari ikintu ni nko mwifuru uhegereye ucona ari kibazo rero uru rukundo nigo ruba rukwiye kuba mu rugo si urukundo rugurugumba ni urukundo rumeze novuga nk'umuriro w'umuvumbikano ubaravye womenga nta bintu vyahatari bihari mugabo abantu gasanga
barakundanye cyane ugasanga abantu bameze nk'abagenzi ugasanga abantu bameze nk'abavukana ugasanga abantu ubaravye ukazanira bamaranye imyaka 20 canke ingahe kuko ntibafise umwanya wo kuguma beyerekana ku mastati ibiki umwe wese arumva ko ndurugingo rwa mugenzi we uru rukundo navuga ni goro barukeneye hama rero rudusi rero ntiba mu bantu gusa bashakanye irabaho kenshi no muri aka kazi dukora no muri ibintu turimwo akarore birakunda no gushikira abakozi b'Imana reka nkore jewe muri domaine yanje ugasanga uri umukozi w'Imana uranonsa abakristo umukristo yo ntawundi mukozi w'Imana nari bwabone ugasanga aragushuhiye ukwezi kumwe amezi 3 mu nyuma ukacumuburiyo yagize iki yagiye ngo cyangwa se umukozi w'Imana narosunda musumye amavuta akoreshwa n'ibintu n'ubushobozi butava ku Mana kubera iki yari ludus n'urukundo rugira iki rugurugumba shati yakize ingwara umuhaye profesi yashitse umwanya akaciyumva agize iki aragukunze mugabo uko nyene ruje rushuha niko no mu kugabanuka rugira iki ruhera so dushobora gukora Canada kunda ushobora kwifata ugadashaka aho nyene byose bikaba bigize iki birapfuye twatu message ntutubone kwa kuntu yagufata no kubone niko yarana iki kintu kiba kihari so tugasanga uracamenyanye n'umuntu sinzi ko rero ngumva ngo abantu bavuga ngo nakangwa araharara abantu sinzi ko muhora mu byumva ijya ni ludus ugasanga abantu benshi birabashikira gusa kimenyana n'umuntu connection umenye kwera icubahira umuntu afise icari uramushuhiye kumwandikira kumugendera kuri bihoik mugabo mu kanya gato bya bintu bikaca bigira iki bikaca kuko n'umuriro urubeya sumuriro muvumbikana rero iyo uhuye n'abantu ico mara nkunda kuvuga eca mbere ubukwiye gusenga mbere yuko binjira muri sako yawe kuba inshuti canke abagenzi na Yesu kugira hitemwo abigishwa biwe yabanje kumara ijoro ryose ku musozi ari karagira iki arasenga uko gusenga bituma utarongorwa n'ama emotion n'ibigumbagumba bituma urongorwa na mpemu yera ntugenda nk'umuntu afise umuriro w'urubeye ugenda nk'umuntu afise umuriro w'umuvumbikana kuko hari Imana iba yarakubwiye kuri uwo muntu canke kuri abo bantu udusanga abantu tabatakaza kimwe mu bintu Imana yangiriye ubuntu je kimenyana n'umuntu sishuhagirike ndagenda gahoro na urazi tukimenyana wamenga sihondi sikubera ngo ntagomba kubaganiriza iki mugabo warabona ko buke mu nyuma cubona ndaje ngomba kwimvira Mana umuntu uzanye ku buzima bwanje kuko duronka abagenzi bari imico 3 none hariho abantu baza novuga ku buzima bwacu ugasanga abantu baje novuga ku bwa raison ni mpamvu kanaka n'umuntu aje swatse kugira ngo ukore ikiganiro muri cyo kiganiro ntimusubire kuba abacuti canke abagenzi ugasanga ashatse umuntu aje kugira ngo gufashe kuronka iyo permis kuronka passport mugabo inyuma yaho ugasanga nta bucuti bwa hatari bugize iki gusubiye kuhaba aje kubw'impamvu kanaka hariho n'abantu baza kubw'impamvu Satana ashobora kurungika kugira bagukomeretse n'abandi Imana ishobora kurungika kugira bagira iki bakubake umuntu Imana kamuruka kubw'impamvu yo kuguhezagira cyangwa undi kubw'impamvu yogira iki yo gusambura ko kuvuma kubera umuvumo bisaba rero kugira iki ko wiyubara ni rezo abantu baza kubw'iyo mpamvu iyo mpamvu iheze uwo muntu akacagira iki agenda hariho n'abantu baza kubwa saison kubw'ibihe kanaka ugasanga n'umuntu kubwa saison mwara abagenzi inshuti kubera mwese ntakazi mwari mufise ugasanga niwe mwari kumwe kwirigara ugasanga mwese mwari mufise iki akazi muri kumwe kwera ako kazi gaheze biratandukanye cyo kwera inzu kanaka mwari ko murubaka cyo kwera business kanaka mwari ko murakorana ni saison hariho rero n'abandi baza kubwa destiny baza kubw'umuhamagaro kubwa kazoza rero abo tuba tubakeneye iyo hageze gusenga nico bica bigufasha ucumenye waje kubwa raison kubwa saison kubwa destiny rero ucuzufise wa rukundo rutari guruki rubeya ariko urukundo rumeze nk'umuriro w'iki umuvumbikana rero ikibazo kenshi rero tugira surtout mwebwe abadamu n'abakobwa nimwe bikunda gushikira nje tuma mukomereka cyane mashuha hariho n'aba jeune cyangwa n'abapapa bishikira mu kanya gato nakayarankoreye yagukoreye ivyo kubera amuhaye akajyo kubwiragira iki abigukorera yagukoreye ivyo kubera utigeze wiyumvira kubera ko umuntu aje ku buzima bwanje rero Imana idufashe cyane Imana mutima urukundo rw'umuvumbikana Imana iduhe
esprit novuga ya discernement tumenye n'abantu baba baje ico baje gukora ku buzima bwacu. Amen. Praise the Lord. Amen. After iki rero sinzi ko nobanda ndiko numva Jean ahantu twatewe gatoya kugira ngo abantu biyumvirize ufite igihe umuntu tuvuga c'est vrai tukaguma tubivuga urukundo rw'umuvumbikano urukundo rw'umururumbo urubeya mugabo nibaza ko umuntu wese yarakwiye gusenga kugira ngo agire urwo rukundo ndanaciye numva ubwoba ko ndimvira abantu baje kwijeho ndarurumba n'abandi baje ndumuvumbikano ndavuga ati Imana idufashe kugira ngo tugire urwo rukundo ruhoraho. Imana idufashe cyane. Nico ituma iyo Imana imaze kudufasha muri ubwo buryo kenshi uzosanga abagenzi utabatakaza n'inshuti utazitakaza kubera kuri wewe ucumenya n'ukuntu baceta kuko umwe wese uzi ikibanza ciwe. Yes, uzi ikibanza ciwe rero novuga umwami adufashe ayo makosa narayabayemwo ayo makosa twese twarayabayemwo kuko ndiko mvuga ibintu ari experience ku buzima bw'iwanje sindi ko ni ikintu ntabanje kwiga no kuvuga urukundo barusengera uwo muvumbikano barawusengera umuvumbikano barawusengera kandi uwo muvumbikano ucuvana na karaktere wubaka yo kutarongorwa n'amaranga mutima birije vuga ngo abarongorwa na mpemu w'Imana bose nibo bana b'Imana bisigura ngo yurongowe n'amaranga mutima urongowe na kameremere kandi birije vuga ngo kameremere ntigakora ivyo mpemagirike ashaka udusanga rero tuguye mu makosa mayere atandukanye. Yes, Imana idushoboze cyane. So iki rero ni ikintu gikomeye kandi umwami akwiye kudufasha ngo maje ku rukundo rwa gatandatu. Urukundo rwa gatandatu bavuga mu kigiriki canke mu giheburayo bagwita mania. Urero ngo mpamvuye ko cyane hari abantu bashobora kuza gufashwa urukundo mania tagira urabona abantu bari kumwe muri relation muri fiançailles kazamva ngo ujya mu damu we ngo arafuhira cyane umugabo ngo nakarafuhira cyane iki umugore ni kubera manya n'urukundo rufuha. Urukundo rufuha si rubi ariko iyo rubaye rwinshi cyane ruragukoresha amakosa. Ugufuha kwinshi cyambere amakosa gukoresha rugutwara mu kibanza aho udasubira icambere kwigirira icizere wewe. Ujutangura kumva kumenga uri hasi hari ivyo udashoboye hari ivyo udafise utangura kugira complexe novuga d'infériorité utangura kumva iyo complexe igize iki igufasha ibyo ni ikosa rya mbere urukundo rwo gufuha rukuzanira utangura kwimvira ariko akora ibikora nafise ibi akagira ibishaka kubera ntavuka ariko akora ibi utangura kwishira hasi. Icya kabiri y'ugufuha kubaye kwinshi nini ko tari gukoresha rigutwara ahantu utizera uwo muri kumwe mu rukundo cyangwa umugize iki mwubakanye aka reaction kose akoze umvuga ati hajyagiye muri ibi hajya nibi nibi abantu urabona nk'akarorero ugasanga n'umufiance wawe cyangwa abantu muranubakanye birakunda gushika ugasanga umushinga ntaye cyangwa umugabo abonye madamu wiwe sivyo ahawe lift n'undi muntu akacafuha nakari kubera ikagutwara nakari kubera ibimeze ko nuko agatabura kwibaza ko hari ibindi bintu biri inyuma iyo lift cyangwa ugasanga abonye ahawe gift n'umukorege w'umugabo nibere ki waguha gift agatabura kwibaza ko hari ibindi bintu bigize iki bihari ugasanga n'umushinga nawe cyangwa n'umugabo atangwe no vuga kugirira ubwoba bwo kutizera umutambukanyi wiwe kubera abonye nk'akarorero soit bifotoje bafatanye cyangwa ibisari kuri call n'umuntu cyangwa mubonye bariko baratwenga kubera iki mwatwenzuka. Hariho abantu benshi bishikira umuntu umwe niye yagize kushingira intahe y'umuntu yahebanye n'uwundi bari mu kugira mariage umufiance wiwe yabonye la fille novuga ikaganiriza umuntu bari kumwe nkuko no hinda gatwe turaganira umutipe akace yibaza ngo bariko bavuga we kuko umukobwa ari karagira iki aranamucamo
gukora iki umutwe wawe wahejeje hariya iki rere bica biba ibibazo bikomeye urazi ko ibibazo bikunda gushika cyane kandi ugiye kuraba urukundo rero urufise gwamanya rushara gukoresha n'amakosa menshi uca uvuga ko utarukiye kuvuga uca acting utarukiye ku actinga wigirira complexe d'infériorité nta cizere usubira kugirira uwo mubakanye wamushavuye wamurushe inshuti yanje ufise urukundo mu rukundo ntuzoharonkera akaruhuko uzokwamurushe kandi urukundo asahantu ho kwikorera imitwaro n'imisaraba nahantu ho kuruhukira ho kumva amahoro nahantu ho kumva umunezero mugabo ikibazo mfise urukundo urimo uragumva mw'impore uragumva mu akaruhuko canke uvumenga ugomba kuba umunyezamu wo muri kumwe mwandikira ni iki urazi ko rero n'abantu basohokana uzusaka akeneye guskana WhatsApp yawe muhe no vuga password ya Instagram ya byose nawe umwandikiranye gute kubera hashiya aka emoji uzokwama urushi igakugirira ikizere muri kumwe igakwigirira ikizere kuko iyo udahaye ikizere uwo mwubakanye cyangwa muri kumwe muri fiançailles umenye ko nawe ataba akizere bwibagize iki wifitiye naco wifitiye vraiment naco wifitiye kandi naco bizokuruhisha iyo sinimba imwe abagabo urumugore umenye neza ko izokwama ivugisha abagabo bazokwama bavugisha umugore wawe of course nimba urumugabo nimba uri umudamu naho ufuhira umugabo wawe bazokwama bahari ni nabo kandi rero igitangaje ikintu maze kubona ni kimwe nanje ibintu bimaze kumva ko iyo ufuhira ujya mu partenaire wawe akenshi niyo ugiye kumuraba par hasard nk'umubwiye usanga ari kumwe n'umukobwa mwiza ariko usanga kwikompara jewe sindi mwiza nkawe rero ibyo bintu biraruhisha ku buryo dukwiye kuvyumva gusumba maybe Imana idufashe twumve gusumba idufa cyane kuko ucuga umurusha kuko ngoba uri kuri ico genda conganireko kwisi hari abagabo benshi hari n'abakobwa benshi sivyo n'abadamu benshi rero wa mudamu wibaza ati kuri nosi nta wundi mudamu agize akari uzocuruha of course kandi uwo mushinga nawe wawe ntazobura abandi badamu bamwifuza canke abakobwa bagira iki bamwifuza nawe wa mushinga ntuzobura umudamu wawe ko abandi bagabo bamwifuza canke indi misore imwifuza ivyo bizokwama bihari mugabo rero ikiba kihari ni icyaha urizera uwo muri kumwe urifitiye icizere kandi utabe kuvuga ngo gira si mwiza hewe uri umushinga nta uri umugabo hazobaho abandi bagabo bagusumba bya bintu byose wibaza y'amafaranga cyacubahiro cagiye everything ikintu cyose wakwibaza ko ufise wa mudamu cyangwa wa mukobwa hazoka bari abakobwa bagusumbye iki ubwiza bagusumba amakarite n'ibindi bintu bitandukanye rero iyo uri mu rukundo cenke muri relation uhore wibuka kino kintu nico nashaka kongeraho uje wibuke uwo muntu ni turi kumwe kubera ndi mwiza gusumba abandi kubera mfise ibigusumba iki abandi ntituri kumwe kubera ibica nk'ibindi turi kumwe kubera niwe ankwiriye niwe ambereye niwe Imana yagize iki yampaye naravuze yuko Imana itaduha ibintu byiza iduha ibintu bigize iki bidukwiriye je ituma Yesu yavuze ngo nimwasenga muvuge muti data wa twese uri mu ijuru uduha ivyo kurya bidukwiriye ko atavuze ngo uduha ivyo kurya vyiza rero wewe wa mudamu ujya mushingana ntiwagukwiriye wa mushinga ntawe ujya mudamu ntiwagize iki agukwiriye uri muri kesho kuraba ubwiza kuraba ibi canke ibindi uzokwa mubona abandi basumba ivyo bintu rero kugira ngo utekane wumve kutovanga umudamu wawe cyangwa utovanga umushinga ntahe wawe ni kubera umenya yuko Imana iguha umuntu agukwiriye Imana iguha umuntu agize iki agukwiriye kandi ikidukwiriye cyose ni ciza ariko iciza cyose ni kidukwiriye be very careful atukiriga nyene ikindi kintu nibaza ko bifatanye no gusenga kandi kubera ko iyo wasenze Imana ukizera ibisigaye hasika ko biragize Imana tout simplement nimba Arjun yibuka ukiri ngaho n'umudamu tuzinanye yagize mariage n'umugabo bakunda nameze neza mugabo nyuma mugabo atanga kumuca inyuma amuca inyuma atangura wowe sije kuvuga no kwikeka kubera nabibunye n'amaso yiwe ariko kubera ko umudamu senga kandi yizera Imana arakomeza arasenga kugeza aho uwo mugabo atinda we nyine akamubwira ibyo yakoze byose aravuga ati nayo ndabizi bivuga ngo umugore aho yabereye ubwenge canke yabereye umuntu yavuga ati jewe confiance sindayifitiye uwo muntu Imana yamumaye kuko ibona ko maybe nzobicamwo
hamira avuga iti ndabukwihangana kwawe kugera hama aramusengera iboye n'akantu katari keza sibizwa ko umuntu atari wiwawe ahubwo senga Imana hama isigende azakikora uvuze ikintu gikomeye kigibutsa verset biblique iraho birivuga ngo umugore w'ubwenge bakuru rwo rwiwe aho kandi reka nongere akantu kuri ivyo nyene mwariko muravuga kenshi turakunda gukora amakosa nishiremo nanje basi mugabo je sindi umudamu sindi umukenyezi ko bati twese ndiko gerageza kwishira mu kibanza cy'ujya muntu ariko araba ida video namwebwe mushaka kwa mwishenga kenshi abadamu canke abakenyezi y'umushinga ntayakoze ikosa canke yaguye mu kibazo kenshi twihutira kuvuga hejuru urabona wakoze no kwisubirira wacu ugasanga n'umuriro wo gutukana ugushwana ivyo rero ubu bitovye byose uba uvyishe uwo muntu ntazohinduka umugabo muri nacyo yiwe aguma akumva kene kumva ko ari iki ari umugabo nubwo yoba ari mu makosa nubwo ivyo ko yoba yaktinze nabi yakoze ibintu bitari ivyo urashaka kudashimirwa na comportement arangaje ibiki munga ngomba kubaha créer verset biblique kwivuga birivuga ngo ijwi ryoroheje rivunagura umutima w'umwami umwami wose ugiye kumuhanura ntugenda ukankama ufise autorité ugenda office akajukageze iki kiyoroheje nico bituma mbare gukoresha iri jambo abagore bivyigeze canke abamaraya cyo gituma ubona batwara imitima y'abashinga ntahe benshi y'abagabo benshi bamenya kwiyorosha ku bagabo kuko abagabo canke abashinga ntahe bibiliya ibita abami Sara yita Aburahamu ngo mwami wanje birecyogezwa my lord rero ibi bintu rero by'igisiri mucishishishi byarisha urugo bya bebe byashira ishushu ibi bintu kenshi birashobora gutuma uri umudamu utakaza kugubana mu gicapo position umushinga ntawe wagize iki afise ntucumenye ukuntu mwiyadressa ntucumenye ukuntu umwuba kuko umushinga ntawe canke umugabo kugira ugarde umutima wiwe si question y'uburanga ni question y'umutima wawe ni question y'amajambo ushobora gukoresha giziki yoroheje rero ijwi ryoroheje rizomenagura canke rizovunagura umutima w'umushinga nta hari nayo mu mama nzi gasengera muri Pentecote umushinga nayo yamukubise kubera yagiziki yakijijwe agaturira impuzu ziwe kugira ngo asibe kuja kugira iki gusenga guca batirizwa umuntu bavukana yaravuye no vuga ibujumbura babarugura iyo famille amuzanira igitenge cyiza twari umudamu warugura igitenge cyiza bari ikintu gikomeye kuko hari ibintu ruguru twaye abari impano gikomeye cyane sinzi ko wahabaye cyangwa batembereye ndazo utuntu tumwe hari so ayimuciriye acafata za mpuzu zo kubatirizwa nziza zivuye ibujumbura n'utuvuta byose aca bita he mu muriro ariko arabiturira wa mudamu acaza iruhande y'umugabo atangura gusenga ati data wo mwijuru ndabishima ko wampaye umugabo mwiza w'intore w'intungane nushime ko ari umwami wanje nushime ko atamugabo kwisi warobonye kwa nkwiriye atari uwo ndamunezerewe kandi ngize iki ndamukunze wa mugabo biramujya mu mutima arabura amahoro mugabo atangura kwitegura iki burya isohotse yabonye umugabo amuri inyuma yibaza atagoma asubira nkubite kwa kundi ko yaramukubita akamuvuna abangurazi rero munaravye ngo amahoro ngo mufisi nuhora nibaza kuri kigugu mwasanze mufisi imana nanje ndagukurikiye ndakeneye kwakira agakiza mpinduke umushinga nahi wacakiza ko yari inyifato y'ijwi ryoroheje ryavunaguye umutima w'umugabo rero izo ni strategies zishobora kubafasha Nachorenza ya ziko twabandanye hariho urundi rukundo rero rwirandwi bita philotia philotia ni urukundo novuga rusobanura kwikunda Bibiri ivuga Yesu avuze ngo ntushobora avuga ngo kukunda mugenza nko kugira iki wikunda bisigura ngo imbere yuko ukunda mugenzawe ubanza kugira iki kwikunda hama urukundo ha mugenzawe ni gwa rukundo nyine rungana n'ubwo ugira iki wikunda kuko iyo wikunda
birashobora kukugora gukorera ikibi wundi kuko uriyumvira ibi yaba ari jewe ndabikoze canke babinkoreye vyo bimeze gute vyo babisa gute aya majambo yaba ari jewe bayabwiye vyo bimeze gute aka gasuzugura yaba ari jewe basuzuguye vyo bimeze gute uwo muntu kumunyaga utuntu yaba ari jewe babinyaze vyo bigize iki vyo bimeze gute aka karenganyo ndenganije umuntu yaba ari jewe vyo bimeze gute iyo wikunda rero imbere yo gukorera ikintu umuntu banza kumva ko ari ugize iki ucikoreye bica bigufasha rero kwactinga nabi nje bituma Yesu yacavuga ngo akanwa kanyu kabe ako guhezagira abantu kuko iyo uri kurabwira neza ibintu umuntu urakora neza ibintu umuntu uri umuntu uri spirituel cyangwa uri umuntu akuze mu rukundo uba witahura kuri kuravyikorera so novuga nico kintu ca mbere rero iyi philosophia iza kudufasha ibintu bibiri bikomeye cyane icya mbere iradufasha kubana n'abantu n'ibintu bitatu iradufasha icya mbere kubana n'iki n'abantu philosophia icya kabiri gikomeye idufasha iradufasha gukura mu buryo bw'imhemu urazi birashobora kukugora gusoma bibiliya kuvyuka mu ijoro gusenga kurongorwa na mpemu yera kuja mu makoraniro y'abizera kubera utikunda kuko iyo wikunda uramenya ati iri jambo ndiko ndiha hari ico rimarira Dawidi avuga ngo nabitse ijambo mu mutima wawe kugucumurako akongera akavuga ngo iki jambo ryawe ni itara rimurikira iki ibirenge vyawe Yobo akavuga ngo itara ry'Imana ryakira ku mutwe wiki wanje urazi ko ijambo ry'Imana riguhindura riragukosora riragutoza indero nziza urazi ko amasengesho y'umugorotsi agira ikimazihe kuri byinshi biri ni kwivuga urazi ko buri kuri yubaka urabizi yuko kujya mu makoraniro y'abizera birakurinda biragukarisha bituma ukura mu kwizera mu vyizerwa bizima bisigura ngo iyo wikunda rero wisanga uri kuri ijambo ry'Imana wisanga uri kurasenga wisanga uje mu makoraniro y'iki y'abizera hari ibintu rero bituma tudakura mu gakiza cyangwa mu buzima bw'ubukristo kubera tutikunda kubera tumva ko ibi bintu menga tuko tubikorera Imana namambwira abantu wowe utaranasenga utaranisonzesha utaranasoma bibiri utaja mu makoraniro y'abizera utaratanga n'iki kigira 12 ivyo bintu Imana yari Imana utarabikora utaranabikora ntigigeze biyihindura hari n'abandi babikora nubwo twese twobivamo igumari ari Imana itararema isi itararema ijuru itararema abamara itararema buri na kimwe Imana yari Imana bisigura ngo ivyo dukora rero sikugira ngo binezereze Imana sikugira ngo bihindure Imana ivyo dukora ahubwo bihindura twebwe ivyo dukora ahubwo bikuza twebwe ivyo dukora bikomeza twebwe ivyo dukora inyungu iri kuri twebwe apana hehe kumana rero philosophia igutwara ahantu wumva ko ivyo ndiko ndakora ndabikora kubera nikunda ni inyungu yanje si inyungu yiki y'Imana icya kabiri cya gatatu philosophia idufasha kuzigama imibiri yacu hari ingwara nyinshi ngo manadise ku bantu bakijijwe cyane cyane abakozi b'Imana cyane cyane b'abanyamuka hari ibibazo kenshi tugira kubera tutigeze tumenya gufata neza imibiri yacu kubera twarayizeye twaramenye ko turi mpemu ariko twibagira ko turi mpemu zifise imishaka kandi ziba hehe mu mubiri ugasanga umuntu arakijijwe umva umenga ntiyogira sport ugasanga umuntu arakijijwe ntakeneye kugira iki kuruhuka ugasanga umuntu arakijijwe ntakeneye gufungura neza aguma mu mafungo umwanya wose n'amasa yo gufungura ntayagisishi ntayazi n'ivyo kurya byingira akamaro ntavyo ari karagira iki arihereza ivyo birashobora kugukwegera ingwara kuko ingwara nyinshi ziva canke tuzikura mu gufungura nabi no mu kutaruhurira neza iki umubiri wacu no gutagira gasport hari ingwara ziza nivyo gusanga umuntu hariho umuntu muhuye ushobora ko adafise philosophia mukozi Imana wagiye koga muri piscine akumva ko umenga koga muri piscine ni icyaha uramenga ugasanga n'umukristo ntiyigeragira umwanya wo gutwenga n'abagenzi agoma yasiritse wari mu mwuka agoma yashishwe uzogwara estoma uzogira ikibazo philosophia ituma uronka akanya ko kunezerwa ko kubaho utera inkuru n'abagenzi n'umuryango ukumbuye akaboshete karyoshe kagenda ukakajya ukumbuye ikiyaga ukagenda ku kiyaga ukumbuye naki ukagenda muri naki
nico bita filoti. Wow. Rero dufise ishengero rimeze nk'impunzi kw'isi menga rirababaye menga rizoryoherwa ari uko Yesu aje kugira iki kuritora n'ikibazo higizi gikomeye ryoherwa ubu kandi mwijuru ngo by'ubwiza bizaba biriyo ntituzote turanabibona rega rivuga ngo Imana n'amahoro n'urukundo n'amahoro n'umunezero byo muri mwema none gute yo ufise umwami muri we ntunezero ugasanga umuntu yumva ko yo kwambara neza yumva ko yosa neza yo kwisiga n'ubwibone siga ufise ubwibone uyemishatse kuntu wayikoze ari ubunumwe twigeze kuba turi kumwe muri Kenya abona twagiye muri anniversaire ndiko ndatamba ndiko ndaririmba indirimbo naryohewe hihi kwaje umukozi w'Imana ngo urantsitaje kwegura umukozi w'Imana ngo kambara ikabutura ngura umukozi w'Imana ngo ukaryoherwa urashobora gutamba ndamubwira ati none ishaha nakozemwo n'icyahe Dawidi ntiyatamba birantemva ko Dawidi yagize yatamba baragira ama pari bagira imisi mikuru baragira ama anniversaire mu gihe cy'abaherode barabaho rega Yesu aduhaye ubuzima kugira tububeho ntiyadushize mu gasho rero mwabakizo mwe mudafise filotia gira filotia ni muryoherwe ugasa ari umugenzi nari bise ku ishuri ubwa mbere je yibaza yuko ngo abo kanika gakiza kakino gihe cy'ibidamidami mu nyuma ntagiye kubitahura urumva kumbe rega nabo nyine barizo bariko barigira ntibaba baryohewe ndakubwirije ukuri ntibaba baryohewe abarizo bariko barigira umufere aratigana muri secondaire urabona muri secondaire mwicarana ku manimero yera nka kwicarana n'umukobwa ngo nicawe saki tugiye muri pause nta bantu yagidiye yavugisha ngo hava mugwisha hava ja hehe mu ntege nke je akabura kuba nitwegera hageze ijambo ry'Imana nkigisha neza Imana ikankoresha tangugira ivyo ari byo byose akoresha utundi tuntu kubera iki baba batanga ibiguzi binini bakabona ama resultat ni make ama ubuzima bw'imwe n'uronka ama resultat kubera uri gukora ibintu mu muruho turonka ama resultat kubera uri gukora ibintu mu buryo bwo namamvuga umuntu ntaronka umwimbo kubera akoze cyane umuntu aronka umwimbo kubera ariko akora mu buryo bwo burya worima isuka ukarima imyaka n'imyaka ukaronka resultat y'umuntu arimye mu mezi 6 agusumba ko wahirimishije ama machine rero si kese yo gukora cyane ni kese yo gukora mu buryo bwo rero nshuti zanje ntuzovugishwa n'Imana ntuzokoresha ibitangaza kubera ngo ugumushishwe kubera ko wameze ryoherwa umwe yo kuryoherwa agira iki ryoherwa neza ko nakarukezo dusari Yesu akarukezo duse ni Yesu n'abaciringa n'abagenzi yaraciringa ugasanga nta mariage ujamwo nta biki ujamwo no kuraba match ya football ni cyaha hariho umuntu yabivuze dusenga mu gitondo kiri ngaho nyene reka ngigo ko niyeraba nk'iki kiganiro maybe ni ari abantu tubayeho mu gakiza ko kuraba abandi ni nk'abandi bashobora kuvuga ngo igirira mu gihe nakaye ngo bahari ngo yaba yaryumvise ntiyumve ko ubwo ishobora kumufasha bamuseka aravuga ngo ntagisohoka ngo ntakija muri ngo ntasohoka hanze ngo yarasose ngo sanga gisagara ngo yango hajya ngo amaso yanje yo kwandura ngo ye ngo herango nk'umugabo bakobwa ngo basigaye baza ngo bisize amaverni kandi ngo basane nimereye gutya bakobwa ngo basigaye baza ngo bisize ngo amaverni ngo basigaye ngurumva ngo basigaye hari ibitsitaza ngo by'ubwoko bwose bake wowe uri nyimunye nkomezi uracatinya kubona uwo muntu ugira ntukora icyaha uwo muntu ukora icyaha donc uri mu nzu ndani ni ukuvuga ngo iyo nka opportunity nave kwisi rero nave kwisi nitaba Imana niyagene yibera Imana hajya byose yibaza ko bitazabiriye reka ndakubwira ikintu kibe biki rivuga ngo Yesu aje kuzuka mu bapfuye abigisha bafite mindset agomba dugane nawe aravuga ati nimugume ngaha aguma niko ikataciye abatwara acha babwira ikintu kimwe ndabizi mwisi muri namarusha menshi ariko muhumure nagize iki naranesheje ibitsitaza ntibizobura kuza ariko umwami wacu yagize iki yaranesheje nico gituma twiye kutugana turi free turaja mu manza turabana n'abantu turasabana n'abantu turaryoherwa kubera turabizi yuko umwami wacu yagize iki yaranesheje niyo umuntu avuga ngo nakitaye ngo verni ngo yasitaye ngo umushatsi ngo abantu beze none baveho ahubwo barihe kubikora ahubwo niwagira ama chance agapande zo urimo mwijuru hazo hari marayika zo bareka rasiga inzara abakobwa bizogenda gute
azira kubwira ikintu hatsitara utambaye ikirato unukuri birivuga ngo Kandi twambare umuntu agakomeye. inkweto Yeah. z'ubutumwa bwiza ni umuntu aba adatahura evangile na Yesu ntiyagendera mu bantu bejeje batunganye bivuga ngo bamwise umukunzi w'iki b'abamaraya n'abakunzi ba vino of course umuganga rega aja mu bagwayi ntabafise agaciro abagwayi nibo bakeneye muganga ntashobora kuja ahandi Yeah. none wowe nayizi ko ugomba kubabera itara kuko birivuga ngo umukristo ni itara ry'iki ry'isi yeah ukwiye kubamurikira Yeah. muganga ukwiye kubahunga kandi kubajija nta kintu cyo kubajija ngo abagira ibi nibi nico gituma abantu benshi bataryohewe rero filotia niba ujije abantu uzorabe reka mbadanje gato kuri ikintu cya filotia ngomba kukivuga ko cyane biroze ko abakristo benshi badafise filotia aribo bagwaye amayistoma cyane benshi bacagwara amavesi benshi bacagwara ibindi bigwara kandi vy'ibidiabetes bafise imana muri bo ugasanga abakozi b'Imana baranse kuja muri sport usanga abakozi b'Imana baranse gufungura neza usanga abakozi b'Imana barase kwicarana n'abandi usanga baranse n'abaganga babafasha ivyo gutreta imibiri yabo ati urumva ndavye group sange yawe niyi bikwiye kugenda uko ico nico kibazo dufise cyo gituma usanga abakozi b'Imana kenshi bariko bapfa mu myaka 55 56 kandi bari sense abantu bakorera Imana cyangwa abakozi b'Imana nibo bari bakwiye kuramba kuko Imana yarabivuze ko abagororatsi bayo izo bakuramba none uhora ubona abajene bafire ku misozi nko bazakubise bakubitirwa nyine bisigura kuja ku musozi si bibi mugabo sagesse watoye ku musozi ni ya afate cyari ibintu ndabanga mu isi nkaca nawe gituma Salomo ataki na kimwe yasavye ubwenge hari umukozi w'Imana nzi yapfuye avuga ngo ngomba ngo kwigana jene nk'iya Yesu ngo nkizimisi uri kurigana cyane 39 atangura ngaho kugira inyama ngaha aruma bamubwira ati reka tuguhike ngo wasigaye amasaha make ngo ndakwiza yaragiye arataje none uwo muntu n'Imana yamutoye canke yari yahuye hariho abantu biyahura atabari Imana batwaye so nico gituma rero we need to be very careful tukagira filotia Imana iduhe filotia ku muntu wese ariko arabakino kiganye uronka akanya ko gusangira n'abantu uronka akanya ko kuryoherwa n'abantu uronka akanya ko gusa neza uronke akanya ko kubaho n'ikino basengera ukuri nize kubaho ni kuryoherwa ubu nikizokunanira uzobeshira abantu ariko uzobeshira Imana gerageza no kwigisha uze wigishe wewe byakubatse cyangwa uri kubaho kubandi umva baho to simple arakiri kubaho so filotia rero novuga ni ikintu gikomeye cyane turayikeneye turayikeneye nico kintu giteye isibe dinini cyane ibintu tuvyize kuvura zose filotia ni ikintu gikomeye ariko uravuga niho nibutsa kandi ka histoire gato kandi akavugira kugira twapofondise gato cyo turangiza mu kanya ari umukozi w'Imana umwe wo muri Cameroon yagiye muri Etats-Unis kora n'umukozi w'Imana igikorana abo umukozi w'Imana bagiye gukorana igikorana ubashika yigarana mu cumba umunyafrika bamuzanira breakfast akankugira iki kugifata ivya midi akankugira iki ngo umuntu natungwa n'ibyagoye kwifata bamuzanira novuga agende kwicara mu bandi wapi kacha kumavuga ico gituma abazungu batabona ibitangaza ico gituma abazungu batabona ubushobozi bw'Imana bishinga banywa icayi bishinga boga muri piscine bishinga batera inkuru rumva yibaza ko atabitangaza Imana igira iki ikora baca bagenda mu gikorane aravuga rumva aravuga musi warakora aca rindira umusi wiwe wa muzungu aguma yiyogera piscine yinywera kaji atera inkuru n'abantu hageze igikorane kwanza uwo munore ntiyavuze uwo musi wa mbere w'igikorane kugira bariko barintroduce yuko umubakira umukozi w'Imana tabatireka atangura uwo muzungu cindaza ndi mu muriro umunyantege nkagiriye atangure acaza yigisha Jean 3:16 kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi niko gwatumye itanga umwana wawe kinege umwizera ntapfe rubi reka bw'ubugingo bugeze iki budashira rati kw'Imana yadukunze ikaduha umwana wawe ku bwacu ntizobura kutugabira dushikiye muri atu abagoye bose murakize azabona ibimuga 200 birahagurutse abona batumva batanguye kumva abo bose batanguye kubohoka wa munyafrika arajugumira atangura gufukama acaranka kuduga kuri podium aravuga ati nukuri mu mbabarire sinduga ati kubera
ntiranira gucira urubanza naravye ukuntu nguma woga muri piscine winyura akaji ufungura nagomba mvuga kuri umunyamubiri Imana idakwarana nawe ndabukuntu twenga n'abantu ati nukurumba barire ati nanje ugize iki uranyigishije ko Imana itadukoresha kubw'ikiguzi ariko idukoresha kubw'ubuntu abantu bagenda na simplicité y'ubutumwa bwiza cyangwa simplicité y'umutima nibo bantu Imana ikoresha kabisa reka ibintu byose kubishiramwo inkumvu force nahigwa nurimwo hariko abasenga cyane kukurusha Imana itanabakoresha n'agace kabigukoresha hariho n'abaduga imisozi Imana itagwivyo bintu byose tubironka kubw'ubuntu kandi tubironka no kubwa eta y'imitima tugize iki dufise kuko ari abantu bakora ivyo bintu kugira bereka abandi ko bagororotse ko bakomeye ko bahambaye Imana igiye kwishura rero ntiyishura bijya biguzi watanze iraba wa mutima wakoranye ivyo bintu rero Imana idufashe iduhe filoti iduha filoti tuzomenya ukuntu twikunda dukunda abantu tuzomenya ukuntu ubuzima bwacu bw'imwe tuzomenya ukuntu dufata imibiri yacu tuzobimenya ibi byose ngoma ndangirize ku rukundo rwa nyuma ariko muhigirike canke mu giheburayo bita agapao canke agape agapao n'urukundo rw'Imana niyo ruvuga muri 1 Corinthiens chapitre 13 birivuga ngo urukundo ni ingabire iruta izindi nubwo novugishwa n'Imana nubwo nokiza abagwayi nubwo novuga indimi nyinshi z'abantu n'iz'abamarayika ntafise urukundo no bambaye iki ubusa icambere kuri jewe agapao canke agape is a mother of gift niwe muvyeyi wiki w'ingabire Imana ntiduha ingabire kugira zikorere twebwe iduha ingabire kugira zikorere abantu hama Imana ntiguha ingabire atarukundo giziki ufise hari ibintu tokora atarukundo giziki ufise kuko akarero kamwe Imana yaguhaye ingabire yo gusengera abagwayi ingabire y'ibitangaza ingabire y'ubuvugishwa sabantu barinda kubigusaba Imana irashobora no kugutegeka genda kwana kugira iki umusenge ntiyaguhaye déplacement ntaza kuguhemba inyuma yafu kandi arakira bisigura ngo udafise urukundo iyi ngabire igufira kubusa udusanga utanguye kuyikoresha amakosa njo ituma rero Imana igeze gutanga ingabire ibanza kuraba umutima wawe urukundo rugiziki rumeze gute nico bibire rero ikivuga ikintu kimwe ngo iyo udafise urukundo ukagumaniza ingabire ucumeze nk'icuma gisamirana ata sound gifise ivyo buri kurakora byose bitangura kujamwo agasorobo amakosa ucuba umuntu acuruza iki ingabire Imana rero ikintu gitiyempressiona kuguha ingabire icambere ni urukundo Bibiri ivuga ngo nuko Yesu ngo abonye iryo shengero rimutera iki akagongo yifuza kurikiza ufise impuhwe ufise compassion ku bantu bagwaye Imana yaguha ingabire gukiza ingwara ufise compassion ku bantu ubona bari mu maeta ameze nabi bakeneye bitangaza Imana yaguha ingabire bitangaza ufise no vuga compassion ku bantu baba mu buzima batabona icerekezo Imana yaguha ingabire y'ubuvugishwa ufise no vuga ikigumbagumba ku bantu babaho batazi abantu ngo bagira amakosa n'abantu Imana iraguha ingabire discernement yo kurobanura kajura urafasha abantu bya muntu siwo jana nawe ikikora iki ingabire rero y'urukundo niyivyari zindi iki ngabire kandi urukundo nigo rukoresha iki ingabire uko igihe urukundo rutagikoresha ingabire udusanga watangwe kuba umuja w'amafaranga udusanga watangwe kuba umuja w'icubahiro udusanga watangwe kuba umuja wiki w'abantu ntuba ugikora kugira ngo ufashe abantu ntuburi kurakora kugira uhezagire ubuzima bw'abantu ntuburi kurakora nk'ubiki igitsibo mu ijuru uburi gukora nk'umuntu yiteguriye gukomerwa amashini iki n'abantu ico ni cyambere ku rukundo ica kabiri ngoma mvuge ku rukundo urukundo si ikintu urukundo ni Imana birivuga muri Yohana birivuga ikintu gikomeye cyane birivuga ngo kuko Imana ari iki ari urukundo udafise urukundo ntafise iki Imana ngo kandi uwanka mwene data wundi ntashobora gukunda Imana agira iki atabona bisigura ngo nimba ukunda Imana ikintu cyambere kigoye ni kwa nk'abantu ikintu cyambere kinanira umuntu akunda Imana ni kugira urwanko rw'iki rw'abantu kubera iki ukunda Imana itaboneka birakorohera gukunda abantu gira iki ubona kubera abantu bafise ishusho y'iki y'Imana pempote ukwasa pempote aho yavukiye pempote amakosa yo bafise ibintu yo bafise utegereza kumenya ko n'Imana ntiyagukunze kubera wakoze neza Imana yagukunze kubera yabihisemo kugira iki igukunde urukundo rero bita agapao dudutwara ahantu
dutahura yuko Imana ni rukundo. Icambere Imana ni rukundo. Ica kabiri tugatwara ahantu ko gukunda bagenzi bacu atari kubera bakoze neza canke nabi, kubera natwebwe turatahura Imana yadukunze, urukundo rwatujeko tutarumerita. Ntidukunda abantu kubera bagize iki babimerita, dukunda abantu kubera twahisemo kugira iki kubakunda. Ica kane mbandanya, urukundo mvuze ko ari Imana biri clair. Nikijya bacibaza eske birashika ko umuntu ashobora kugira urukundo mugabo ntagira iciza cyangwa akagira iciza ntagira urukundo. Umuntu afise iciza arashobora kuba adafise urukundo, mugabo umuntu afise urukundo ategereza kuba afise iki iciza. Ngoma ndabisigura, utarakira Kristo Yesu umwami n'umukiza urashobora gukora iciza. Ashaka kugaburira abana mu barabara, arashaka gukunda abantu za nkundo nagenda avuga, mugabo nta rukundo ufise iciza. Uko urukundo rugira abantu bakiriye Kristo Yesu umwami niki n'umukiza. Abantu batarakira Kristo Yesu umwami n'umukiza niyakubwira ko agukunda uzugira ubwoba. Ariko bakubwira abantu bavuga ngo urumva ngo jewe ngo arankunda ngo mugabo ngo ntagize ikintu akijijwe ntagukunda akwereka iciza. Umuntu afise urukundo n'umuntu afise iki Imana n'umuntu afise Yesu. Birivuga ngo Imana ni iki ni rukundo. Imana ishimwe cyane. Hama urukundo niyo entreprise Imana yakoresheje, ni imashini Imana yakoresheje mu guhindura wari umunyabyaha cikiki umugororotsi. Nta muntu numwe kwisi atohinduka umwerese iki urukundo. Twige kwereka abantu urukundo uriyo kubajije. Banduja hano tahura umuntu. Arindi ko ndavuga bavuga butumwa baja mwibarabara baja hatandukanye. Kwanza kubwira no ko arabanywa rumogi, arabasambanyi, arabicanye, arabasuma, ivyo barabizi ntunabibasunze bona bikwigisha ukuntu babikora. Banzu bereka urukundo Imana yagize iki yabakunze. Bazokwiyumvira ni kubera ikindi ko ndakora ibi bintu kandi hari umuntu yakunze aramfira. Ubwo rukundo ruzobahindura rwabagororotse. Hari indirimbo kivuga ngo ubwo rukundo rwacitse umugozi ugira iki utuboha. Rero ufise urukundo abantu bose uhuye nabo uco mu influencer urabahindura. Ubahindura ego uraba influencer gucika abana b'Imana kuba abigishwa biki ba Kristo Yesu. Rero nuvuga agapaho niko rukundo rumeze. Ni rukundo udakunda umuntu kubera bimerita, kubera bikwiriye, kubera atari rudos, kubera atari filotia, kubera atari pragma, kubera atari phileos storge canke iki, urabihitamo ukunda umuntu ibihe yose. Amen. Nico bita navuga agapaho. So nagerageje kuvuga resume kugira dutahure ni inkundo 8 mu kigirikiro mu gihe buraye bavuga. Sinzi ko ari kibazo cyangwa cyo mukongeraho kuvyo ariko turavuga mu kambarire. Ndafashijwe. Ndafashijwe kwera ko en fait jeje nshaka gutara cyane cyane hanini mugabo numvise urukundo durago mwide games tout simplement urukundo rugwa kubaho reka tubeho tumenye ko like gukora iciza bitandukanye no gukundana, bitandukanye ko ubuzima si ubundi muntu ahubwo ubuzima ni jewe. Nimba ushaka kuronka ubuzima utange, nimba ushaka amahoro yatange, ikintu cyose ushaka. Cece ngarura kwigira jambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero ushaka bakugirira nubanze ukigirira abandi. Tukure kwikundira muri twebwe numva nize urukundo rwo Mana go mugisha kugira bavuta kugira ngo abantu benshi bakomeze gufashwa n'abakurikirana ikiganiro bakomeze gukira ko nzi neza ko gikiza imitima ya benshi. Abantu rero muri ikiganiro ntimubaze ibibazo cyangwa tuzoguma tuvuga maybe ngira batawe kuvuga ibintu bitahuriza. None bavuze ibintu bitahuriza. Niyo kugerageza kuvuga ibintu bitahuriza kugira umwe wese bivanye n'urugeze ariko ashobore kubitahura. Ariko ari ufise ikibazo cyakene ko tuvyagura deep and deepest arashobora kwandika kuri rya nimero. Takaza mu makoraniro yacu. Takaza mu makoraniro ni dimanche 15h kujya Gasekebuye parking ya mataxi aho bita kuri Ebenezer cyangwa Sale Ebenezer. Niko benshi bahazi kwibarabara ry'ikaburimbi riduga mu Gasekebuye. Ushika kuri Gasekebuye ni côté gauche. Côté gauche ku mataxi. Mushamu bibona no haba hari ubwiza bwimo gashi kucumotegwa. Ashatanga kumota. Nibaza ko atakindi kibazo je novuga natahuye nagerageje kumva nibaza ko tuzosubira mu biganiro bikurikira. Ego cyane. Ni kujya twama tubikora twama turangiza dusenga kugira ngo ivyo twavuze bizagira ubushobozi kubavyumvise
waba no munsi canke ejo canke hazovyumviriza igihe cose bizagira ubushobozi. Yes. Yeah. Reka dushime Imana. Yeah. Data mu izina rya Yesu turagushima ko twe tuvuga ariko muhemu wawe ariwe ashingira intahe ivyo twavuze, ariwe avyemeza mu mitima y'abantu, ariwe atuma iri jambo riba ubuzima, abantu bagahinduka bakava mu bwiza bakaja mu bundi, yaba mu vyiyumviro, muri caractère, muri comportement, yaba mu bwenge, yaba mu vy'ama decision n'ibindi. Garagaza ineza yawe n'icubahiro biciye kuri umuntu wese yumvirije kino kiganiro, yumvirije rino jambo. Yaba uriko aracumviriza ubu, yaba ari ukuzocumviriza n'inyuma y'imyaka 10 canke 15. Iri jambo rize ryame rifise ububasha n'ubushobozi ku bantu bose bazokumviriza kino kiganiro. Ni mu izina ryawe ryera tugushimye kubikoze kandi ko bibaye. Amen. Amen. Amen.